Nshuti bene data ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo agwire muri mwebwe. Wo muri kumwe hano ni Françoise Habonayo. Ndasubiye gushimira Imana rurema kubera iduhaye umwanya kugira ngo dushe kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana yacu nihabwe icubahiro nishigwe hejuru. Uyu munsi rero numva Yesu yashize ku mutima kuganira ku ijambo ryitwa urukundo. Ngira ngo muri mwese nta utazi urukundo. Urukundo ni ikintu nta kuntu woshobora kucerekana ngo ukivuga uti ngukuru urukundo ndarufise mu ntoke, ariko ahari urukundo urahabona, haraboneka. Abantu bigeze gukundwa canke bigeze gukunda turabizi neza ingene urukundo rumeze. Urukundo mbega novuga ngo ruri mu mutima, ukumva umuntu umufitiye igishika, ukumva umuntu urifuza kumubona, ukumva umuntu wumva ibyo ufise byose wobimuha. Iyo kwatse ikintu hoho womenga ni privilege ugiriwe kugira ngo ushobore kumuha ico kintu. Imana ishimwe. Tutanze akarorero nk'umuntu afise umufiance, igihe bariko baravugana ku telefone yumva umenga ntibashaka guheza, kandi akumva nyene baraganira utuntu nyene kumva biraryoshe. Hanyuma niyo tuvuga ati hageze mariage, si ubona uriya munsi harageze, wumva ukumbuye iki, wumva ushaka iki, wumva ugomba kubana n'uyo muntu mwari mubana a distance, ariko ukagomba kubana nawe akaramata mwijoro ku murango, aho uri hose. Imana ishimwe. Ubwo rukundo rero bene data, naho niba wowe uri umukobwa canke wowe uri umugabo utarakunda canke utarakundwa, ntugire ubwoba. Hariho umuntu yagukunze, ni Kristo Yesu. Hariho umuntu yagukunze, ni Imana Data. Hariho umuntu yagukunze, ni Mpwemu Yera. Turafise abakunzi canke turafise umukunzi. Uyo mukunzi atwiyereka mu mpande zose mu buryo bwose. Yesu nahabwe icubahiro. Muri iyi minsi nagize inzozi, kandi izo nzozi ndashima yabaye ihishurirwa rikomeye cyane. Nabonye mbona ndiko ndabwira umuntu ngo hariho umuntu nari nkunda, hanyuma nkumva nyine umenga ibyo bintu sinumva ingene bimeze. Jewe mu mico yanje sinkunze gukunda abandi bantu atari umugabo wanje, ariko uwo munsi numvise umenga hariho ubundi muntu nkunda, kandi uwo muntu rero mbona ngo ahavaza kuturamutsa. Rero ngo yari umunezero mwinshi, hama ngo ndavuga nti sinzi umuntu rero ngo mbwira uwundi muntu ngo ndamubarira nti ndagiye kwitega nti hariho umuntu ahavaza kundamutsa. Hanyuma rero uwo muntu rero ndabibwiye, nawe acarankurikira kugira ngo aze kuraba uyo muntu. Bene data ndagomba ndababwire, nabonye haje umusore mwiza cyane, kandi uwo musore ntabona ingene asa, ariko nabona umenga asa n'umuriro. Ahantu hose nabona umenga asa n'urubeyari rw'umuriro. Hanyuma ariko nkumva kubana nawe no kwegana nawe bimpaye amahoro hose, umubiri wose numva mu mahoro yose. Hanyuma rero ivyo birahera, haciye iminsi ibiri nongera kurota wa muntu nyene, nongera kumubona, mbona hoho ariko arantwara mu modoka. Hanyuma ngo mbona tugiye ahantu ngo kwishure, hama mbona dusohotse ishure, mbona dufatanya amaboko kujya nyene abantu bakundana bagenda bafatanya amaboko, ngo numva ndamukunze cyane, ngo kandi nawe nkunze. Ngo hama rero ngo haca mbona duhura n'uwundi muntu, ngo ngomba kwisobanura ingene dukundanye n'uwo muntu cyane, kandi uwo muntu ubona ko atari umugabo wanje abantu bazi. Nkumva umenga bihava biba ikibazo, abantu babona negamiranye n'uyo muntu, kandi uwo nawe atari we, donc tutagize batamuzi kwa. Ngo nca ndisobanura, ngo nca ndavuga ngo nguyu ngo nuwo twigana ku ishuri, ngo kandi ngo twazaniye ku ishuri, kugira nyene babone igituma dufatanye gutyo. Hama rero tugushishikara kuganira. Ibyo twaganiriye ni byinshi n'abo bantu, ariko ndagomba kukubwira icyo Imana yampishuriye. Hanyuma rero Imana ndahibanza, Mana ibi bintu ni biki? Uwo musore wundi namukuye hehe? Jewe ko nzifise umugabo umwe, kandi atani mugambi wo kumuhindura mfise. Ibi bintu ni biki?
niho rero Imana yo mu ijuru yangirira neza inyigisha ku by'urukundo. Yesu nahabwa icubahiro. Anyigisha ku by'urukundo, anyigisha ubwo rukundo afatiye kuri ako karoro k'uyo muntu ingene numva ndamukunze n'abankunze nkumva, anyigisha rero ku by'ubwo rukundo. Yampaye ijambo niryo nagomba dusangire namwe uyu munsi. Haleluya. Turisanga muri yo icete ca mbere ca Yohana igice ca 4 ku murongo w'14 turaza kuraraba imirongo mike ngaho. Yesu nashimwe. Haleluya. Urakoze mwami Yesu. Yohana wa mbere igice ca 4 ku murongo wa 13 havuga ngo iki bene data nkunda? Havuga ngo iki nico kitumenyesha yuko tuguma muri yo nayo ikaguma muri twebwe, nuko yaduhaye kuri mpwemu wayo. Haleluya. Ngo iki nico kitumenyesha yuko tuguma muri yo nayo ikaguma muri twebwe, ngo nuko yaduhaye kuri mpwemu wayo. Yesu nashimwe. Imana ngo yaduhaye kuri mpwemu wayo. Haleluya. Ngo iki nico kitumenyesha ko tuguma muri yo nayo ikaguma muri twebwe. Ya relation dufitaniye y'urukundo ikibimenyesha nuko ngo yaduhaye ku mwana wayo, nuko yaduhaye kuri mpwemu wayo. Kumbe rero Imana icirampishura ati wa musore wabona uriya ni ikimenyetso ca mpwemu yera. Imana yaramurungitse ngo yaduhaye kuri mpwemu wayo. Haleluya. Si ukuvuga yuko yazanye iyindi mpwemu ikazana, uwundi ikamuha ku yindi mpwemu ikazana, iyindi ikazana iyindi mpwemu. Imana ni mpwemu, ifise imwe gusa. Ngo donc twese yaduhaye kuri iyo mpwemu. Haleluya. Yampaye kuri iyo mpwemu, nawe yaguhaye kuri iyo mpwemu, nawe nanaka yamuhaye kuri iyo mpwemu. Niyo nyene kandi iyo mpwemu nayo niwe nyene. Imana ishimwe. Hanyuma ndabye rero uko kuntu uyo muntu twagumye tujana aho nja hose tukajana, akanjana ku ishuri ambereye umushoferi, akambera umukolege twicaranye muri recreation tukagumana, no hanze tukagumana twegamiranye. Yesu we. Acha Imana irampishura. Turabe ku murongo wa 16 ngo natwe ngo twamenye kandi twizeye urukundo Imana idufitiye. Haleluya. Ngo twamenye, iri jambo kumenya, gusobanukirwa. Yesu we. Ngo kandi twizeye, twaramenye kandi twarizeye urukundo Imana idufitiye. Nguma ntanga kuri ako karoro k'uyo muntu. Naramenye urukundo Imana ifitiye. Naramenye uko kuntu uwo muntu yankunda cyane, kandi naje narabonye urukundo ndamufitiye. Haleluya. Ngo kandi ngo narizeye urukundo w'Imana. Ngo kuri uyu murongo havuga ngo Imana ni urukundo. Mwumvise? Imana ni rukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, kandi Imana ikaguma muri we. Twaje kwica kintu cyitwa urukundo. Urukundo ntushaka kurufata mu ntoki. Ntibikunda. Urukundo ntushaka kwerekana ngo henguru uriya ngo ndarubonye. Oya. Ngo Imana ni urukundo. Ncansobanukirwa rero yuko Imana yaritanze wese, iraza mu bugingo bwanje, iraza mu bugingo bwawe. Haleluya. Huri hose muri kumwe, waba uryamye muri kumwe, waba uri mu rugendo niwe mushoferi wawe, waba usinziriye niwe rafiki yako, waba uvyutse n'uyo nyene, waba uri mu ishure. Oreyise monda tairo. Haleluya. Waba uri mu ishure n'uwo nyene. Yesu we. Mana we nushimwe. Cyubahiro n'igihabwe Kristo. Ngo Imana niwe rukundo. Uwo twahawe, uwadukunda ni Imana. Uwo musheri dufise ni Data wa twese ahoraho.
yaratwihaye, yaduhaye ku rukundo rwiwe. Ubwo rukundo rwiwe nigo nyene rafiki yetu aho turi hose. Imana ishimwe. 17 havuga ngo ico nico kimaze guhingura urukundo muri twebwe, kugira ngo tuzoshira ubwoba ku munsi w'imanza. Kuko uko ari ariko turi muri iyi si. Imana ishimwe. Ngo ico nico kimaze guhingura urukundo muri twebwe. Uyo mpemu yera twahawe, uyo musheri wacu twahawe, uwo muntu dufise tujana aho turi hose, n'uyo mpemu yera. Uyo mpemu yera niwe rukundo rw'Imana. Haleluya. Kandi uyo tumufise, uwo mpemu w'Imana tumufise, ngo ntituzorinda kugira ubwoba ngo mbega bizogenda gute ku munsi azozira gucira kw'imanza bari mw'isi. Ntitugira ubwoba kuko uwo nyene azoducira urubanza rwiza, kuko ahari natwe niho turi. Kristo Yesu nahamwe icubahiro. Uko nyene niba tugifitaniye iyo intimite nawe, niba tugifitaniye iyo relation nawe, niba tugifitaniye ubwo bumwe nabwo, ico nico kitumenyesha kwaba muri twebwe natwe tukaguma muri we. Dusubira kuri wa murongo w'13 ngo iki nico kitumenyesha. Imana ishimwe yuko tuguma muri yo, nayo ikaguma muri twebwe. Nuko yaduhaye kuri mpemu wayo. Bene data bakunzi, nayo majambo nagomba kubabwira ngo dufise umukunzi. Haleluya. Niba utaronse umufiance inshuti yanje, ntuhangayike, ntugire ubwoba. Cakira uwo mukunzi twahawe ku buntu. Amen. Haleluya. Cakira uwo nyene umugumye, kuko abafiance bo mw'isi barahinduka. Uwagukoye, uwagukunze araguhinduka. Kumwe vyari biri imbere uyu munsi bishaka kuba vyarahindutse, canke bitarahinduka inyuma y'imyaka 60 bizohinduka. Ariko Yesu, ubwo rukundo twararonse ntiruhinduka. Uyo naho abari mu bihe bikomeye gute abana nawe, mu bibazo bikomeye ari kumwe nawe, mw'ishuri uri kuriga ari kumwe nawe, mu rugendo niwakuja imbere. Yesu nashimwe. Naranezerewe kongera kumva ayo majambo. Naranezerewe kubona ko dufise umukunzi. Ubwa mbere nkibona izo nzozi nari nagize ubwoba, ntimana we, mbega yemwe ibintu nibiki, mbega yemwe jengira nshaka uyundi mugabo, nibiki, mana ntabara. Ariko nsanga siko biri. Yesu acarampishurira ati uyu ni mpemu yera twahawe. Haleluya. Imana yagomba kubinyigisha ukundi gushasha, kugira ngo menye le rôle du Saint-Esprit, kugira ngo menye le rôle y'uru rukundo rwa Kristo twahawe. Uyu musore yitwa Rukundo twahawe ninde? Uyu musore yitwa Rukundo ari kumwe nawe ninde? Muvyeyi, mupfakazi, reka kurira, subiza amarira mu nda yawe. Yesu yaritanze ku bwawe. Yesu yaje wese ku bwawe, kandi yarabivuze ngo n'umugabo w'abapfakazi. Yesu yarabivuze, yewe wamfuvyiwe, yaravuze ati ni jewe se w'imfuvyi. Yesu yarabivuze ati ndi kumwe namwe aho muri hose gushika ku mpera y'isi. Yesu yarabivuze ati ntaho nzoguhemukira, ntaho nzoguta. Twahawe rukundo. Yesu nahabwa icubahiro. Izina ryiwe ni Rukundo. Umufiance wanje yitwa Rukundo. Data wa twese ni Rukundo. Umwami wanje nkunda yitwa Rukundo. Haleluya. Kandi uyo nyene abadafise urukundo, uwo ntibamufise. Yaha. Abadafise urukundo rwa Kristo muri bo, abo bantu ntibamufise. Ariko wewe wumva uhuzagizwa mu mutima, ukumva uhuzagizwa ugomba gusenga, ukumva uhuzagizwa ugomba gusoma ijambo ry'Imana, ukumva uhuzagizwa ugomba kuvuga ibya Yesu, nukuvuga ngo hariho ubuzima muri wewe wahawe. Haleluya. Hariho ubwo buzima wa wundi yaduhaye kuri mpemu wayo, ngo yaratwihaye, yaduhaye ku bugingo bwiwe arabuduha. Icubahiro kihabwa Imana. Haleluya. Kandi ahandi Yohana yaravuze ati si twebwe twamukunze, ariko niwe yadukunze. Haleluya. Hanyuma tugiye hariya muri Yohana igice ca 3 ku murongo w'16. Yohana igice ca 3
ku murongo w'16 naho havuga ngo iki, haravuga n'ijambo abantu bose bamenyereye. 3:16 haravuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwa ubugingo budashira. Ngubwo rwa rukundo Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazopfe rubi. Ndagomba turabe kuri iri jambo ngo umwizera wese. Imana ntiyavuze ngo nibajya bakwiye kumwizera canke bariye, yavuze ngo bose n'umuryango wuguruye, uwushaka wese aze amwizere kugira ngo ntazopfe rubi. Nshuti mugenzi uri kurankurikira, Yesu ntiyavuze ngo n'abaporoti gusa bagomba kumwizera. Yesu ntiyavuze ngo n'abayisilamu gusa bagomba kumwizera. Yesu ntiyavuze ngo nibariye n'abagabo n'abagore. Oya, Yesu yavuze ngo ugomba wese. Uyu munsi niwe uri kurabwirwa, uragomba ubugingo budashira. Niba ugomba ubugingo budashira, ugurura umutima wawe Yesu yinjire. Nta kiguzi utanga, nta mafaranga bagusabye. Mbega niyo baba bayagusabye yarondeye, ariko noneho ni ku buntu ngo ugomba wese. Haleluya. Kandi uwo yatanzwe kubw'urukundo, ngo urukundo Imana yadukunze abantu bari mu isi. Twahawe Yesu kugira ngo nitwamwizera ntituze dupfe rubi ariko duhabwe ubugingo budashira. Nuko rero nagomba gushimira Imana kubw'ubwo rukundo twahawe. Uwo rukundo yaje mu bugingo bwacu, akaba ari abudirije, akaba ari we aturaba aho turi hose, akatubera amaso. Imana nishimwe. Nawe nshuti yanje umwakire n'umwami, umwizere n'umwami. Yayo majambo nagomba kubibutsa yuko dufise umukunzi kandi yitwa rukundo. Haleluya. Kandi aya majambo nyibukije indirimbo yo mu gitabo c'ikirundi hajya anye inomero ya 120 havuga ngo mwijuri wumva imbere y'Imana ngo mfise umuntu amvugira. Mwijuri imbere y'Imana mfise umuntu amvugira, n'umuherezi mukuru kandi yitwa rukundo. Nziko mu mutima wiwe handitswe izina ryanje, kuko amvugira nta mwansi yobasha kumunyaga. Iyo Satana anyeretse ibyaha byanje byinshi, agomba ko nihebura ndangamiza mwijuru. Yesu ashimwe. Sinayiravye neza ariko muyikurikira indirimbo ya 120 mu Kirundi. Dufise umuherezi mukuru yitwa Rukundo. Iyo Satana aje kugusungereza, muhamagare, arakumva kandi aragutabara. Imana ibahezagire mwese. Mwari kumwe na Françoise. Iyi shene tuvugira ko ni shene Habonayo, kandi nomero za telefone ni za zindi. Abazizi Imana ibahezagire. Nuko rero umunsi mwiza, nari ndabakumbuye kandi nagomba kubibutsa iyo mukunzi dufise twahawe. Ushobora kutamubona ariko ari ngaho, ari kumwe nawe. Imana ibahezagire. Amen. Haleluya.